Kw'igenekerezo rya 10 Rusama ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura harabaye igitero c'amagrenade. Ico gitero cakozwe mu bantu bategereye bisi. Ivyo vyabaye hagati y'isaha imwe n'isaha zibiri z'ijoro. Igitero nyene bikaba vyari biherutse kuba nko mu za Kamenge, mu Ngagara n'ahandi. Kw'ico gitero cabaye ku bantu ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hakomeretse abantu bashika kuri 38. Bivugwa ko muri abo abantu 5 bababaye. Rero vy'amagrenade akaba ari ibitero bibabaje cane kuko bigirwa ku bantu b'inzirakarengane, abantu ataco bapfa bapfana n'ivya politiki. Imisuhuko abakomerekeye muri ivyo bitero kandi turihanganishije n'imiryango imaze kubura abayo. Burundi rero ntibatevye kugira ico bashikirije kuri ivyo bitero bigize imisi biba. Ejo igenekerezo rya 10 Rusama umwaka wa 2024 hahoze isoko nkuru y'igisagara ca Bujumbura, hari nk'igihe c'isaha imwe y'ijoro, aho inkozi y'ikibi ikora iterabwoba yatera igisasu ntezwantoki ku bene gihugu bari barindiriye amamodokari kugira ngo batahane. Hanyuma haciye hakomereka ubwo nyene abashika 38, muri bo 5 bakaba barababaye cane. Abo bose bakaba baciye bajanwa kuvuzwa, kandi akaba atawitavye Imana nkuko vyagiye biravugwa mu makuru yagiye arashikirizwa. Muri ico gihe nyene hariho yindi nkozi y'ikibikorana nizi yateye ikindi gisasu ntezwantoki hariya mu Ngagara, hafi yaho babika igitoro hitwa Libajas. Ntawe hakomerekeye, ariko wari agiteye wenyene caramukomerekeje. Nci yafatwa afatanwa n'igisasu kigira kabiri yagomba kandi atere, hanyuma acabanza kujanwa kwa muganga. Murabona ko agitengatiye amaboko. Ububisha bw'iterabwoba bugira kabiri nubwabaye igenekerezo rya 5 Rusama uyu mwaka nyene w'2024, aho nk'igihe c'isaha 2:20 z'ijoro abandi babisha bari muri uwo mugwi nyene bateye igisasu ntezwantoki hariya mu Kamenge ku kirabu bita Bar du Peuple, aho nyene bahateye ico gisasu, bongera baratera n'ikindi ariko kitaturitse. Bari bahateze n'ikindi bombe zimwe bikorera bita Molotov, naco nyene ncaturitse. Aho rero hakaba hari abene gihugu bashika kuri 6 baciye bakomereka, umwe mbere bamaze kumushikana mu bitaro yahavuye asandaba kubera ibikomere. Ubundi bubisha bugira 3 ari nabwo bwaherewe ko n'izi nkozi z'ikibi nubwabaye igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2024 hariya mu Ngagara muri quartier y'Icumi, aho nk'igihe c'isaha imwe n'igice babisha bakoresha iterabwoba bagerageje gusambura ivyuma vy'umuyaga nkuba bita transformateur bibiri. Kimwe kaba arico cononekaye cane, naha nyene uwariko arabikora yaciye afatwa. Amatohoza yaciye abandanya, baranamufatana n'ibindi vyuma yari gukoresha mu gusambura ibindi vyuma vy'umuyaga nkuba nk'ivyo. Inyuma rero ya buno bubisha bw'iterabwoba, inzego zijejwe amatohoza zaciye zikora akazi kazo nkuko zama, hanyuma zirashika kuguhagarika aba babisha tuberetse bashika kuri 6. 5 bafashwe imbere, ugira 6 akaba yafashwe ejo ahejeje gutera ico gisasu hariya mu Ngagara. Wa mbere rero muri bano babisha yafashwe hariya mu Ngagara ahejeje gutera igisasu biriya vyuma vy'umuyaga nkuba. N'uyu yitwa Butoyi Emery, bakaba mutazira Isa,
uyu rero akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu, avukira ku gasozi Nyakijwira, ni muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Amatohoza amaze gukorwa baciye bamusangana n'ibindi vyuma bishika kune bita dynamite bisambura ivyuma nka biriya vy'umuyaga nkuba canke ibiraro bita dynamite, dynamite explogere TMV6 zishika kuri 4. Uyu rero kugira ngo akora ivyo vyose, amaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi yasanze hariho uwamutegereye kugira ngo amwakire yongera mutunge muri iyi minsi yose yamaze atarakora ubwo bubisha. Uwo nawe nyene yarafashwe n'ubu twaberetse yitwa Nsabimana Canesius batazira Gasongo, akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kane ku mutumba bita Musama muri komine ya Kayokwe mu ntara ya Mwaro. Uyu abajijwe avuga ko yigeze kuba inyamiramabi mu myaka kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri, hanyuma yahavuye atoroka ubwo rwego rw'inyamiramabi rw'ico gihe. Hariho n'abandi babiri bafashwe nabo nyene bari binjiye kugira bakore ivyo bikorwa vy'iterabwoba, ariko bobo bafashwe batarabikora. Umwe yafatiwe mu Kigobe ngahe mu gisagara ca Bujumbura, uwundi nawe afatirwa mu Kayanza. Uwafatiwe mu Kigobe n'uyu yitwa Ndayikengurukiye Godin, akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo inani n'umunani ku gatumba Kibaribari muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Uwundi yafashwe atarakora ubwo bubisha n'uyitwa Mpawenimana Siker batazira Maistoma, akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda ku gatumba Kivumu komine Matongo mu ntara ya Kayanza. Uwundi yafashwe kuri ivyo vyabereye mu Ngagara n'uwitwa Nahimana Hermenegilde. Uyu nawe akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu ku musozi Musongati muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Akaba kandi yarabaye umusirikare, akaba yari igisongerezi c'umusirikare, akaba ubu yari mu karuhuko k'izabukuru. Uyu rero bikaba vyabonetse uyu rero ni umwe bamwe bafatwa bariko bagomba gusambura biriya vyuma bari bapangiyeko, kuko urya yabakiriye yabanje kubakira mwijabe aho yari yigize bajya bacungera amazu y'abantu abasiti, amwakirira aho yacungera, hanyuma bavaho baja gupanga inzu y'uyu Mukukuruke. Kandi uyu Mukukuruke yaramenye neza ibiriko birabera muri izi nzu, kuko nibi vyuma bimwe bisambura bijya bivyuma vy'amatara bimwe vyafatiwe iwe, kandi yaramenye neza ibiriko birabera muri izi nzu bikorwa n'aba bantu, nta na kimwe yigeze avuga. Vyerekana rero ko yari kumwe nabo muri uwo mugambi w'ububisha. Wanyuma agira gatandatu yafashwe n'uyu yitwa Buhungu Vena. Bwa mbere na mbere twagira tumenyeshe yuko dufatiye ku matohoza amaze gukorwa n'ivyo abanyene bafashwe bivugira, bano bantu bategurirwa mu gihugu c'u Rwanda, ni kuvuga ko binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu c'u Rwanda mu gihugu c'u Rwanda, hanyuma kigaca kibarungika mu mugwi w'iterabwoba bita Red Tabara kugira ngo begere ku rubibe rw'Uburundi aho bashobora guca binjira mu gihugu c'u Burundi. Iyo baje rero murumva ko hariho ababakira baba baramaze kwitegura kugira babakire bakabatunga, mbere urumva ko babapangira n'amazu. Aha mbere twamenyesha yuko nk'uyu yitwa uyu yakiriye urya yateye ibyo bisasu vyo kuri mu Ngagara ku vyuma vy'amatara, urya yamwakiriye inyamiramabi zigiye kumufata
yari afise na telefone yaciye yandika ubutumwa bwihuta yandikira umuntu bita Pacifique Ninahazwe. Usanzwe muzi yuko kubera ububisha amaze kwagirizwa ivyaha bikomeye vyo guhungabanya agateka kazi na muntu ngaha yaciye ahunga, ariko murazi neza yuko yamaze no guciga urubanza. Yaciye amwandikira rero ubutumwa bwihuta amubwira ngo bwa bundi baramfashe, ngo uraraba uzomvugira. Ubwo butumwa n'ubu buracari muri iyo telefone yafatanywe, abariko baratohoza office ngaha. Vyerekana rero uruhara rwa bamwe mu Barundi basanzwe baramaze gucibwa imanza z'ububisha babandanya bagira no mu bubisha bw'iterabwoba nk'ubu muri kino gihugu c'u Burundi. Abantu rero turabisubiyemwo bategurirwa binjirizwa bagategurirwa mu gihugu c'u Rwanda, niho bigishirizwa ibi bikorwa ububisha bw'iterabwoba, n'igihugu c'u Rwanda kigaca kibarungika mu gw'iterabwoba Red Tabara, nawo ugacubegereza ku mbibe z'u Burundi bakabona kwinjira umwe buke buke, hanyuma bakazobona gukora buno bubisha bw'iterabwoba. Ikigira kabiri nuko twagomba guhumuriza abarundi bose tubamenyesha yuko buno bubisha bw'iterabwoba bwakozwe inzego zijejwe amatohoza no gukingira bene gihugu zaciye zija ku kivi zirakora birashimwa. Murabona yuko hariho abamaze gufatwa twaberetse ngaha, hari n'abafashwe bagiheza kubikora. Tukamenyesha rero yuko izi nzego zijejwe amatohoza zibandanya igikorwa cazo co gutohoza kuri aba bamaze gufatwa no ku bandi batarafatwa, kugira ngo uwo wese azoba yaragize ico afasha bano bantu canke akorana nabo muri buno bubisha afatwe, ashikirizwe ubutungane buze mu kubita intahe mu gahanga. Aha rero tugaca dusaba abene gihugu bose kurangura neza uruhara rwabo mu bijanye no kugwanya ububisha bw'iterabwoba, batange amakuru hakiri kare ku bajejwe amatohoza, ku bajejwe umutekano, kugira ngo bano bantu bafatwe batarashobora guhungabanya umutekano w'abene gihugu. Ibintu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano avuze byoshobora no kuba navyo, ariko kandi higwe yuko ibi bintu vyoba vyo ni make cane, kuko ibi bamwe babivuga uku abandi bakabivuga kuriya. Bamwe bavuga yuko aba bantu bafashwe bari bamaze iminsi baranyurujwe n'inzego z'abakorera mw'iperereza. Navuze nti ibi ariko aravuga vyo nabavyo, mugabo kuba vyo bifise amahirwe make. Kubera iki? Ngoma ndabisigura. Abantu bariko baravuga ukuntu aba bantu barengutse muri sentare, ukuntu bari bamaze igihe baranyurujwe. Vyo ubwa mbere na mbere biratera amakenga. Amakenga ya kabiri, mbere si n'amakenga, ibi vyovyo nukuri. Generale w'ikirenga Guillaume Bunyoni na Desire Uwamahoro ni koroneli, muribuka bonye n'ingene bavuze muri sentare bati urwego rw'iperereza rukorerwamwo amanyanga menshi, bati harakogwa amarementanya, bati natwebwe turiko turakurikirana ivyo vyigwa twaravyigishijwe ingene ushobora gukora irementanya, ukavuga uti yarungitse ubutumwa ubu uku kandi ariwe wabwanditse, ukavuga ngo yavuze ibi n'ibi n'ibi kandi atari vyo. Rero nico gituma mvuga nti nisunze ibintu aba bagabo bavuze muri sentare, kandi nzi neza yuko babizi neza, bamwe bakoresheje izo nzego ziperereza, abandi bazikozemwo, yo kwemeza ko ico gihe bavuga ibi bintu batariko barabesha. Ibi rero ubu umuntu yokwizera ibivuzwe n'iperereza ry'u Burundi ngo hakozwe amatohoza ya naya ngo twakoze ivyigwa ibi n'ibi n'ibi, ngo haciye hafatwa abanaba kuvyemera, murumva yuko jewe ubwanje ntavyo noshoka nemera. Rero ivyo avuze reka tubihe umwanya. Abwiye nti bishobora kuba vyo canke atari vyo, izo grenade zatewe
abo bantu nyene bagomba kugira amarementanya. Umuhari Rede Tabara urwana ari wo uvugwa muri buno bubisha, uvugwa yuko abo bantu baca muri wo kugira ngo baze kugira ibitero, waramiriye kure ivyo bagirizwa, irarahira ko itigera itera abanyagihugu. Eka n'u Rwanda rwaravyiyamirije mu kuvuga yuko Uburundi butategerezwa kuruvanga mu ngorane Uburundi busanzwe bufise indani. Abo bavuga bati nta ngorane bafitaniye n'Uburundi kiretse ko Uburundi aribwo bubona yuko u Rwanda rubuteye ingorane. Basozera basaba yuko Uburundi bwokemura ibibazo bwisangije butabanje gushiramwo u Rwanda. Uko bimeze kose twebwe nyene turazi ko dufise ingorane zikomeye cane. Ntanga akarorero, kino gihe murabona yuko atagitoro kiriho. Ibi rero bituma haba ingaruka nyinshi, harimwo n'ihungabana ry'umutekano. Igitero cabaye mu kabare kari mu Kamenge hajya hafi yo kwa Buyengero, kw'ibarabara rya 6, ibarabara ry'14 ntihariho pozisiyo y'igipolisi, hariho ikambi y'igipolisi, harimwo ca gisata bita Jemile kijejwe kugwanya iterabwoba. Namwe abantu bubahutse bakaja gutera hafi y'ikambi y'igipolisi. Abapolisi ubu igitoro ntaco bafise, imodokari zari zihagaze mu ikambi. None ga abantu b'Imana, nimwumva yuko abarundi batunzwe n'Imana? Ipolisi mwe mwumva cotabara gute naho abanyagihugu botegwa kikagira igitoro? Ntivyoshoboka. Abapolisi bokwiruka kuri abo bantu b'inkozi z'ikibi bari ku moti zahe zitagira igitoro, bafise amapikap yahe atarimwo igitoro? None mwumva boca batabara gute? Ivyo vyabereye hafi y'ikambi y'igipolisi, kuko atagitoro kiriho n'igihugu coshobora gutegwa bakagifata. None abo bapolisi bokwenteruvena gute? Abasirikare bokwenteruvena gute? Igitero nk'iki bakigize kigashoboka bari ruhande y'ikambi, hari akantu bakigize hariya mu Gasenyi hariya ruguru, hariya haba abanyagihugu hafi y'abapolisi, murumva yuko bokora ivyo bagomba vyose bakigira n'abapolisi batarashika aho hantu. Inkozi z'ikibi zoshobora kuva muri Kongo zikadobera no mu gisagara hagati ngo ba atawuzikozeko. Ko naho twaba dufise igitoro boshobora guca mu ryahumye inzego zijejwe umutekano, ntivyongana nuko urwego rw'igipolisi rwoba rutagira ibitoro. Bugesera igihugu c'u Burundi kibayeho kubw'Imana. Nk'ubu dutewe mu bumanuko tugaterwa no mu burengero, abasirikare bagiye kwenteruvena, mbega bogenda n'amaguru? Polisi mu gucungera umutekano bogenda n'amaguru? Igihugu imodokari z'abapolisi usanga ziri hafi na hafi, hagize akaduka usanga ziriko zirayebana. Twebwe n'amareservoir usanga yarumye, ahubwo ngira ngo n'amapine aba yaravuye mu ipepu. Rero umutekano w'igihugu ni karahara mu ruganda ntibacura. Inzego z'umutekano nta kindi zijejwe atari ugucungera abanyagihugu, nico bahembegwa. Rero abanyagihugu baguma bicwa abandi bakomereka, ivyo bintu ntibiryoshe na gatoya. Buri kugira ngo twikingira ibi bintu, hariho inzego igitoro naho coba kibonetse, ubwa mbere horonka igitoro abapolisi n'abasirikare, hanyuma hakaronswa ibitaro, nukuvuga ngo igisata c'amagara y'abantu. Ambulance nazo zategerezwa kuguma zikora akazi, abaganga baba bakenewe umwanya wari wo wose, bashobora kuva muhira umwanya wari wo wose. None batagira igitoro boca bagenda gutabara abantu gute? Uko izi nzego zitatu ari kuzitwararika cane kugira ngo ntiduhave dusanga igihugu caguye mu isanganya kandi tubona
vrema tuba abakirisu bashitse ibintu vy'amanyanganyanga yo kubesha tubihebe twebwe abarundi. Nizera yuko ababijejwe ibi mvuze bashobora kubikorerako. Imana nibahezekire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibagire kwitariki 20 z'ukwezi kwa gatanu sobereka ukuntu twova muri ibi bintu, ukuntu twova muri izi ngorane.